amategeko y'Ubwongereza kari guhata ibibazo bamwe mu bagize uruhare mu mahano y'uburyo ikiganiro mbarankuru cya BBC cyakaze ijambo rya Perezida Trump. Umukuru w'inama y'ubutegetsi ya BBC Shamir Shah na Michael Prescott watumye umuyobozi mukuru wa BBC n'ushinzwe igice cy'amakuru begura nyuma y'urwandiko rwe rwanyerejwe rukajya hagaragara bari mu bari gutanga ubuhamya. Trump yakangishije BBC kuyirega kubera gukata ijambo rye yavuze mbere y'imvururu zabereye ku nteko ishinga amategeko izwi nka Capitol ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere kwa 2021. BBC yabisabiye imbabazi ariko yanze kwishyura impozamarira. Ikirunga mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ethiopia cyarutse ku nshuro ya mbere mu myaka ikabaka 2012 cyohereza ibyotsi bikomeye mu ntera y'ibirometero 14 mu kirere. Iki kirunga kizwi nka Haile Gubi kiri mu karere ka Afar cyarutse ibicu byijimye mu gihe cy'amasaha menshi ejo hashize. Ikigo cy'ubujyanama mu bijyanye n'ibirunga kiri Toulouse cyavuze ko maguma zacyo zasandariye muri Yemeni, Omani, mu Buhinde no mu majyaruguru ya Pakistan. Biragoye kugera mu karere ka Afar kandi nta makuru y'ako kanya yari yaboneka ku bagizweho ingaruka cyangwa umubare w'abantu bakuwe mu byabo. Aya ni amakuru ya BBC. Kiliziya Gatolika muri Nigeria iravuga ko abantu 246 bakiburiwe irengero nyuma y'ifatwa bugwate rusange mu ishuri ryo muri leta ya Niger ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Abari bataraboneka barimo n'abakozi 12 ndetse n'abana b'abanyeshuri b'ikiburamwaka n'amashuri abanza. Guverinoma yo mu yindi leta Bauchi yo mu majyaruguru yatangaje ifungwa ry'amashuri yose abanza, ayisumbuye ndetse n'ayo mu cyiciro cya 3 kubera impungenge zikomeje kuzamuka z'umutekano muke. Ejo hashize ku cyumweru perezida wa Nigeria Bola Tinubu yategetse kwinjiza mu mirimo abandi bapolisi 30,000. Urakoze cyane Prudence Ngiyumva. Nonge kwa ikaze mwidonido rya makuru duhera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho hari abasirikare bakuru bamaze igihe bapfunzwe harimo na Lieutenant General Pacifique Masunzu yari yagenywe mu mwaka uheze kuba umukuru w'akarere ka 3 ka gisirikare kagizwe n'intara za Kivu zompi na Ituri zisanzwe zirangwamwo intureka. Ibicishije ku muvugizi wa gisirikare leta ya Kongo ivuga yuko abo basirikare bafunzwe mu rwego rwo kubagira ko amatohoza ku byaha bijanye n'umutekano w'igihugu. I Nairobi n'inkuru ya Syriac mwawe nayo. Mu kiganiro n'amesha makuru ku biro bikuru bya gisirikare ku mugwa mukuru Kinshasa, General Major Sylvain Ekenge ari kumwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujeje w'agataya kazi na muntu CNIDH yaremeje ko intwazangabo nyinshi zo ku rwego rwo hejuru zipfunzwe. Nyuma yuko ibinyamakuru bimwe n'amashirahamwe amwe berekaniye amakenga yabo kwihagarikwa ry'agasakisaki ry'intwazangabo z'ico gisirikare aho hari abari bafite ubwoba kwirengero ryabo. Muri ico kiganiro General Ekenge ntasigura atanga kwihagarikwa ry'izi ntwazangabo nyinshi nta n'amazina yabo canke ya bamwe muri bo atanga kandi ntanavuga n'igitigiri cabo. Ekenge ariko yemereye BBC gahuza miryango ko muri bo harimo Lieutenant General Pacifique Masunzu ariko ntambo yatumye ahagarikwa yavuze. Yongeye koko kubera amatohoza akibandanya ataburenganzira afise bwo kwinjira mu mizi ngo avuge byinshi vyerekeye iryo hagarikwa. Gusa yavuze ko bagirizwa ibyaha bikomeye bijanye n'umutekano w'igihugu. Uwo muvugizi w'igisirikare ca Kongo nahadatanga idonido ry'igituma izi ntwazangabo zahagaritswe yabwiye abamenyesha makuru ko zahagaritswe n'ikigo kijejwe kurwanya ubukozi bw'ikibi bukorerwa ku mashini nyabwonko ko rero ziri imbere y'ubutungane bwa gisirikare kugira ngo bukore amatohoza yimbitse hanyuma ubutungane bukore. Umugwi w'igihugu je w'agataya kazi na muntu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo CNIDH uvuga ko washoboye kugendera izo ntwazangabo aho zifungiwe kandi ko zose zimeze neza. Lieutenant General Pacifique Masunzu numwe mu basirikare bakomeye mu bwoko bw'abanyamurenge bari bafite amabanga akomeye mu gisirikare ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Syriac muhawe nayo BBC gahuza miryango Nairobi. Urakoze Syriac tugume ngahi Nairobi aho uyu munsi habaye umuhango wo gusezera igikomangoma Speciose mu Kabayojo imbere yuko ajanwa gushingurwa mu Rwanda. Uwo mutegarugori yari igikomangoma yamuka ku mwami Musinga
ku myaka 94 Mukabayojo niwe mwana wenyene yaragisigaye akomoka kuri uyu mwami yatwaye u Rwanda gushika mu 1931. Ni inkuru ya Juventine Muragije Maria i Nairobi. Abanyarwanda baba muri Kenya inshuti n'abavandimwe bazindukiye mu muhango wo gusezera kuri Speciose Mukabayojo muri Kiliziya Don Bosco iri Nairobi. Mu bafashe ijambo harimo abana be bavuze ko bishimira imyitwarire yaranze ubuzima bw'umubyeyi wabo. Bavuga ko yabatoje indangagaciro zo guca bugufi no gukunda igihugu. Gusa ngo ikiruta ibindi bishimira ni uko bagiye gushyingurwa mu Rwanda nk'uko bivugwa na Christine Mukabayojo umwisengeneza we. Genda mubyeyi mwiza, inshingano zawe urazishoje, ibyo ababyeyi bari barakwitire n'ibyo bagusabye ubigezeho. Bya bindi byose wari warasabye ngo urashaka ko muzataha iyo utaba imfura, iyo utaba umunyabwenge, iyo uticisha bugufi ukamenya ijambo rigusohokamo, ukamenya uwo ubwira n'utabwira. Mubyeyi, uyu munsi ntabwo tuba dutashe muri uru Rwanda rwatubyaye. Utumye ugarura umuryango ubuzanye mu butaka bajye ku bifumbire y'igihugu cyababyaye. Wanze ku izina ryandura, wanga ko twibagirana, urahagarara usigara wenyine. Ambasaderi Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Kenya yashimangiye ko leta y'u Rwanda izakomeza kuba hafi umuryango we haba no mu bihe biri imbere. Yaranzwe no gushishoza ndetse atabarutse izo ndangagaciro akizifite. Icyashimisha bose njyango n'umuryango we nuko uyu mubyeyi atabarutse mu gihe u Rwanda ruriho, kabizanashoboka ko uyu mubyeyi azaruhukira mu gihugu cye. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Igikomangoma Speciose Mukabayojo niwe mwana wa nyuma warusigaye mu bana 19 b'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Mukabayojo asize abana 6. Umurambo we uzashyingurwa mu Rwanda tariki ya 29 ukwezi kwa 11 nubwo yari amaze igihe kinini atuye muri Kenya. Juventine Muragije Maria, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Arakoze cyane Juventine. Hano kuri BBC Gahuza Miryango isaha imwe irabura iminota hafi 19 mu Burundi no mu Rwanda. Mukanya turakomeza kubona no mu Rwanda nyine ariko tubifatiye muri Sweden. Abakristo Katolika b'Abarundi n'Abanyarwanda baba muri Swede baraye baronse paruwasi aho imisa isomwa mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Paruwasi Regine Cheli canke Mugabekazi w'ijuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda yuguruwe ku mugaragaro kuri uyu w'Imana muri diocese ya Stockholm. Abarundi n'Abanyarwanda baba muri Swede bavuga yuko iyo paruwasi baronse irenze kuba aho gusengera gusa, ngo igiye kuba ikibanza cyo kunywanisha no gukomeza indimi n'imico yabo. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari mu birori byo kugurura iyo paruwasi. Aho ni muji wa Sara, nagasagara gato kari mu majepfo y'igihugu ca Swede. Hamajana y'Abarundi n'Abanyarwanda mu idini rya Katolika bavuye mu hingi itandukanye y'ico gihugu bahuriye kwinjira paruwasi yabo. Ico yisangije nuko isengesha mu rurimi rwabo gusa. Indirimbo nka zose ziri mu rurimi rw'Ikirundi no Kinyarwanda. Ikambere n'igisomo nyamukuru c'uwo munsi kiri muri urwo rurimi. Abasirikare baramutwenga nabo nyene baregera ngo bamuhereze isiki bamubarira bati, niwe buri umwami w'Abayahudi niwikize wewe nyene. Maria Roza Mugoyikazi n'umunyarwandakazi yafashe urugendo rurenga isaha aza muri iyo paruwasi. Iyi paruwasi idufasha gukomera mu kwemera, gukomeza ku mico yacu kama aho twavuye. Hari abantu benshi baje muri iki gihugu badahuye bahuje ururimi, bagwa mu madepression, mu gahinda gakabije. Twebwe rero biradufasha ariko umarangamutima ari no gukomera mu kwemera. Abana bacu iyo baje no baribura, ntibaba biyakira nk'Abaswedwa n'Abaswedwa ntibabakira. Byarabafashije rero gukomera no guhura nabo ubwabo bakumva bifitiye icyizere. Natwe tukagira icyizere cy'ejo hazaza ko abana bacu bazakomeza nyine umuco wacu ugakomera ntucike. Kandi Abaswedwa barabikunda rwose, iyo turamutse dusenze tukabyina barishima cyane, nabo bakabakurura bakaza badutwara iwabo. Nicolas Sibomana n'umugabo arenze imyaka 40 gato
akikijwe n'abana biwe batatu bari munsi y'imyaka 6. Hanyuma kandi kunguko gakomeye na kurwara ko karavukira ngaha nk'umwana w'iwanje aramaze kuja mu Burundi mugabo ikirundi si kirenga ariko yaje ngaha arumva amajambo amwame nk'ubu ndazi ko tugiye kuryama nk'akarorero uzawumva umwana akubwiye ati papa mpezagira hama natwe bikadukuza ko tubandanya duhembera ntitwibagire ururimi goye twaje tuva. Ivyo bihuriza ko na Patiri Ignace Nkurunziza gusenga mu rurimi rw'abanyamahanga naho uba waragwize heruguma ari ururimi rw'abanyamahanga burya dutwenga mu rurimi twonse dusenga mu rurimi twonse ko gusenga harimo gukomera induru mukama y'induru rero banje kuyitradwiza kuyihindura mu rundi rurimi hari gishikira umukama utariko hanyuma no kugumya ugo rurimi turi mu bantu batakaza ururimi n'ingoga birabafasha kugumya ugo rurimi ariko kandi bakaruhereza